umurongozi yagereranywa n'iki? Umurongozi agereranywa n'umuvyeyi. Umuvyeyi iyo umwambuye agashambara kuboneka arakora mutemeranya, ukamwambura agashambara ukamuvuga nabi mu bandi, hari umuvumo kuza kugatuma ukenyuka ntunatera imbere n'ubwo worondera gute, n'ubwo ukora gute ntutera imbere. Abarongozi rero bagereranywa n'abavyeyi. Reka tuje muri Bibiliya biranditse umuvyeyi uwo ari we. Hariho uwashoboye kwambura agashambara umuvyeyi wiwe. Uwo muvyeyi ari Nowa. Umwana wiwe mutoyi yaragiye, Nowa yaranyoye vino araboregwa, amaze kuboregwa aca araryama. Ubwambure bwiwe bwose abushira hejuru, ivyuma byose bija hejuru. Umwana wiwe ariko araza araraba abona ivyuma vya se biri hejuru, abona ubwambure bwiwe buri hejuru, arakoma indirugo, yo ngo papa kumemeze uko raba, acaja guhamagara abo bivukana, ngo murabe papa, ndabonye ivyuma vyiwe, ndabonye ubwambure bwiwe, raba ukuntu ameze, yo arapibriya. Baca baraza rero umuhungu mukuru, kuko atari kuraba ubwambure bwa se, icyo yakoze yaciye agendesha umugongo n'igihuzu, aragenda ashikiriye hari amaguru ya se, arumviza n'igitsintsiri, yumva ko ashikiriye se, acamushyira kuri icyo gihuzu, aramufuka ubwambure bwiwe. Mugabo ujya muto yari yagera amwararaza, amuvuga nabi, avuga nabi ubwambure bwa se, abushyira hanze, aramuvuga. Rero umurongozi nk'umuvyeyi kirazira kumwararaza, kumuvuga hanze. Benshi ntibabimenya, yaba ari abarongozi b'amashengero, abarongozi bo muri administration hose, umurongozi uwo ari wo wose, yaba umuderega muki, abanyuma 10 n'abandi bose, kirazira kubavuga nabi mu bantu. Uramusengera, uba ushize hanze ubwambure bwiwe. Rero Nowa amaze kuva rero mu itiro, inzoga zimuvuye ko, Imana kiramuhishurira ati hari umwana wawe yagiye avuga ivyuma vyawe hanze, abivuga hanze ubwambure bwawe. Mumva gukamara amazi. Icyo cyakora yakiyavuma uwo mwana yamwararaje, ubwambure bwiwe bushize hanze, aca hezagira rero umwe mukuru yamufuka atanamuravye. Bica bituma avuga ati wewe mukuru uzohezagirwa, uzotera imbere, uzotunga, ujya mutoye nawe azogushumbira, azogukorera, azokena. Byagenze uko nyene, muto yarakenye amererwa nabi, yapfuye nabi. Mugabo mukuru kubera ko yahishije ubwambure bw'umuvyeyi, byatumye atera imbere. Ubwambure bw'umurongozi urabuhisha, ahubwo ugasenga Imana, kirazira kumuvuga nabi. Benshi ntibabimenya kuko bituma bizibirira iterambere ry'igihugu cyose, by'abantu benshi, nk'uko Miriyamu byatumye azibira urugendo rw'Abanyisirayeli bose bariko bagenda mu iterambere, mu gihugu gitema amata n'ubuki ciza. Nuko bimeze. Undi muntu rero yashize ubwambure bw'umuvyeyi we hanze, nigihe Imana yarimbura Sodomu na Gomora, yasigaje Loti n'abakobwa biwe. Abakobwa biwe rero kubera ko atabagabo bari bahari, baci bafata baha inzoga se, aranywa araboregwa, baca baryamana nawe atabizi, babona ubwambure bwiwe. Bica bituma rero bavumwa, nibo bavuyemo ya miryango y'Abamoni, y'Abamori, y'Abamowabu, y'Abaheti, yavumwe. Kubona ubwambure bw'umuvyeyi rero bituma uvumwa, ntutera imbere, uranakenyuka. Nuko rero naho igice cya 5 giherera.